tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Bene data, muritegura ijambo ry'Imana. By'ukuri turahanye ikaze mu bwiza bw'Imana. Tugize iminsi turiko turarimburira hamwe ibijanye n'ibanga ry'inyenyeri. Nizeye ko iki kigwa kiro kirabafasha. Imana ihabwe icubahiro. Ngomba muno munsi ntangure ikindi cigwa kizoba inyishu y'iki cigwa duhejeje. Ntangure ikindi cigwa, mugabo nizera ku by'ukuri ko ari cyo kirimo gukingira inyenyeri yawe, kirimo kwigarukana ko yaribwe, kirimo antuka, kirimo ku avance. Bamumva mukunda Yesu. Yesu araryoshe kweli. Ziga twige bizodufasha cyane. Reka mbere hamwe nyene kuri wa murongo twatanguye gusoma kuva 13:21 haravuga ngo Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira, mwijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mwijoro. Yababoneshereza kugira ngo babone ingene baguma bagenda ku murango no mwijoro. Iyi nkingi y'igicu mwibuke nga ibiriko biraba. Abisirayeli bavuye muri Egiputa bariko baragenda i Kanani, kandi Imana ifise timing ishaka ko bakorerako. Hama Imana irabona ko mwamwe ijoro ryose wogira iryo kuruhuka atari sawa cyane. Hama Imana itanga igicu. Igicu mwese murakibona. Igicu mugabo ni cyari igicu gisanzwe nk'ibi bicu tuzi. Cyari igicu kiboneka mu buryo bw'umubiri, kimeze kujya kw'igicu. Mugabo ico gicu cyasigura presence y'Imana, cyasigura ubwiza bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo ico gicu kica kiramanuka, hama kija hejuru yabo, kiza kiragendana nabo. Hari impamvu nyinshi yica Imana yagishize hejuru y'Abisirayeli. Impamvu imwe kwari kugira ngo bashobore gucungura umwanya, kwari kugira ngo bashobore kubandanya bagenda ku murango no mwijoro. Amen. Bano Imana iki ndagikuramo ko presence y'Imana mu rugezo nza kuyivuga kuno munsi, kimwe mu vyigira iragutuma urekipera umwanya w'umuntu ashobora gutakara, umuntu ashobora kuzarira, umuntu ashobora guteba mu nzira, umuntu ashobora gutakarizwa umwanya na situation kanaka, umuntu ashobora gutakarizwa umwanya n'ibintu kanaka. Mugabo igihe presence y'Imana ije ku buzima bw'uwo muntu, kimwe mu vyigira imuzanira gucungura umwanya. Amen. Bano Imana ishoboye gukora ikintu, ico kintu ikoze kigatuma urekipera imyaka 2 cyangwa 5 yari yaratakaye. Ivyo nivyo byama binzana ahantu mbwira n'abantu bomenga bavuga ati vraiment je ndavye ibi vyararenganye. Presence y'Imana ishoboye kubirestore. Amen. Rero munyemerere no musinje kwigisha gutya
umva singombe nigishe doctrine muri science ya doctrine, ngombe nigishe nk'umuvuga butumwa, nk'umu preacher, umu predicateur, ngombe nigishe mu Kirundi nk'umwigisha. Amen. No, pana nk'umuhasenya, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ngomba nigishe nk'umuvuga butumwa. Amen. Nshuti yanje, peu importe ibintu vyabaye muri kahise kawe, ibintu ngomba nakwigishe bishoye kurestora imyaka, bishoye kurestora amezi, bishoye kurestora ibintu vyose vyariwe n'inzige. Imana yacu ni Imana ya restauration. Nga irestora gute? Irestoresha presence yayo, ni irestora ibintu. Haleluya. Aha rero bivuga ngo yabashizeko, yabahaye, yabarungikiye presence yayo kugira ngo bacungura umwanya, bagende bakora ku murango no mwijoro. Ikindi, iki gicu nico cyari responsable. Amen. Reka imbere ko mvuga iby'iki gicu mbanze ndababwire ko birashoboka no munsi. Bibiliya ivuga ngo twebwe turi ku masezerano meza gusumba y'Abisirayeli. Nimba Abisirayeli barabayeho ibintu nk'ibi, shengero ry'Imana ntitubikuremwo, tubigarukane mu ishengero. Dushoboye gukorana gutya, igicu cy'ubwiza bw'Imana kikadutwikira. Dushoboye gukorana gutya, iyi atmosfere, urabona ibi mwumva mukumva akayaga mukumva iki? Hakaza indi atmosfere atari umuyaga, hakaza ikindi gicu atari kijya gicu cy'imvura. Hama mu mwanya nk'uwo imyaka iraba restore, mu myanya nk'uyo n'imibiri y'abantu iraba restore, mu myanya nk'iyo ibitangaza byo twumiza birakorerwa. Kandi rero nivyo twizera nyene. Je nizera ko nta muntu yohindura ubuzima bw'umuntu, nta nyigisho nziza yohindura ubuzima bw'umuntu. Nga icyo nizigiye, iki gicu cy'ubwiza bw'Imana gishoboye guhindura uwo ari we wese, peu importe urugezo rw'ububi canke rwaho Satani yamushize mu buzima, gishoboye kumukurayo kikamurestora, histoire yiwe igahinduka ukundi gushasha. Alors ivy'intambara twabirangije, tugomba twinjire mu kindi gihe. Iki gicu nico cyari responsable. Abisirayeli, reka ndabibuse amahistoire amwe yabo, bariko baragenda, nta mahinguriro akora ibirato bari bafise, nta mahinguriro akora impuzu bari bafise. Mbwa Imana yari irasiye ku bw'ico gicu yuko ibirato vyabo ubwa mbere bitazohera. Nduva abantu gatonyi batanguye gukabakaba ivyerekeye no vision. Ibirato vyabo, ikirato coreka guhera gute uri mu bugara kugenda ijoro n'umurango? Ibaza imyaka 400. Mugabo aho nyene mwazi ikirato kimara imyaka 400, mugabo nigipfuye kudahera, hari impamvu kidaheze. Ico gicu cyari hejuru y'ubuzima bwabo cyagenda kibikonvertisa kibigira bishasha. Mbwa si ivyo byonyene, kuko ibirenge vyabo vyarakura. Mbwa Imana yagenda irafata ibirenge bikurana n'ibirato kubera ikiyo presence. Mugabo je mbreka mbe nka Gideyoni, mbega Mana ivyo bitangaza nk'ivyo vyagiye hehe? Kuko yabica hose bitubwira ngo rijya sezerano rya kera cyari gitutu cy'isezerano rishasha. Bijya vyabaye hajya si vy'Imana yashaka ubwa mbere, yashaka binini, yashaka umutumba, yashaka ukuri kuri muri Kristo Yesu. Vyumvikana ngo muri Kristo Yesu Imana yiteze ko tubaye ibisumbi vy'abisirayeli babayeho. Ati pastor, none ko atabiriho, none ivyo tangurana natwe. Ndumvise abantu bakenye bambwiye ngo amen. Erega bishoye gutangurana na wewe iki gicu. Ariko mwebwe nimwizera ko ari ibintu Imana igomba restore muri kino gihe cyanyuma cy'ishengero? Nimwizera ko ari ubwiza Imana igomba igarukane mu ishengero muri iki gihe cyanyuma? Amen. None ko turabo mu gihe cyanyuma, tubibikire basokuruza, tubibikire abana bacu. Reka tubyizere twebwe nyene, Imana izobikorera natwe.
Haleluya. Vuga ati ibinyerekeye bigenda birahindurwa n'ubwiza bw'Imana. Ibinyerekeye vyose bigenda birahingurwa n'ubwiza bw'Imana. Igituma nababwiye ko igicigwa kiza kuba inyishu. Ndakumva nibaza ko wakoze ko gatonya subiza aho byari biri. Ubwiza bw'Imana niyo nyishu y'abantu bibaza ko bavumwe, niyo nyishu abantu bibaza ko baboshwe, niyo nyishu abantu bibaza yuko ataco bazovamwo. Igihe ubwiza bw'Imana bumanutse kw'ishengero, oh my goodness, igihe igicu cy'ubwiza kije kubera, n'igiki gitohinduka, n'ikihe kintu gitokwiramversa, nta na kimwe. Ushobora guhita mwinzira kurondera amadeliverance ahantu hose, nayo ni inzira nziza, mugabo zo kudelivera kimwe ikindi kize. Ushobora guhitamwo inzira yo kugendera mu gicu cy'ubwiza bw'Imana, kigagenda kirakonvertisa ikintu cyose ku bw'ineza yawe. Haleluya. Na ibaze ibintu byose bigenda biri, iki gicu nicyo cyatumye igitandara kibaha amazi. Iki gicu nicyo cyatumye ubugaragwa, mu bugaragwa harateye ubwoba, mu bugaragwa hashushe harashuha ku buryo ata muntu haba, hama mu bugaragwa hakanye harakanye ku buryo ata buzima buhaba. Mugabo iki gicu cyatuma mu bugaragwa haba ubuzima, cyatuma umuntu ahagaze mu bugaragwa gutya hashushe cyane. Iki gicu cyaca kibaha akabeho kangana n'ak'imibiri yabo ikeneye. Imana irasitora ibihe mu ishengero. Hari ubushuhe bwinshi cyane mu bugaragwa, Imana yaca izana akayaga gakwiye kugira bashobore kuhaba. Igihe kimwe mu gisagara cy'Gosheni, Abisirayeli bari mu muco bonyene, ibindi bisagara byose biri mu mwijima. Kubera iki? Igicu cy'ubwiza bw'Imana. Rubano Imana, ikintu kizohindura amateka y'ubuzima bwawe ngiki ndakikubarira: ubwiza bw'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Rero uyu munsi nagomba ndabigisha icyo bita ubwiza bw'Imana bugaragara. Ubwiza bw'Imana bugaragara, ibyo ngomba ko tujamo. Reka ndababwire ibyo niteze. Niteze ko dushobora kutazorinda turavuga ngo abagwaye muze tubasengere, tuzobasengera. Mugabo niteze yuko ahantu hari ubwiza bw'Imana ushobora kumva umuntu akubwira ati je nahifise ikivyimba mugabo numvise kigenda. Muvyizere, ibi bintu birabaho. Ibi ntibigoye nk'ibi Imana ikirakora n'Abisirayeli. Ibi ntibigoye, ibi yari kirakora n'Abisirayeli nivyo bigoye cyane. Niteze yuko umuntu yafise kanseri yo mu mutwe yumva akayaga kamuciyemwo, akamenya ati burya jewe ndakira igitangaza, ubwiza bw'Imana buransanze, burangiriye neza. Kandi yagenda abaganga bakabiprova ati kuvyukuri ntituzi ibyabaye, mugabo warakize. Mureke nigisha ibyo nizera, by'amateori tubireke. Praise God. Hallelujah. Nizera vya bintu. Iyo tuvuga ubwiza bw'Imana, ndabizi neza nta kintu na kimwe butorestora. Umuntu ashobora kwicara muri twebwe igufa ryaravunitse, yicaye ngaho n'aya mapasuma muri ko gutya, agaca haguruka agatangazwa nuko asanze amaguru yiwe akomeye. Kubera ubwiza ngo mashaka ibi bintu twataye tubigarukane, birabaho. Yesu aracyari muzima, kandi uko yari arejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azori bidashira. Haleluya. Numva umenga ndakeneye urunganwe rwereka isi ko Yesu akiri muzima, Yesu akiriho, Yesu kandi akiri wa wundi nyene. Haleluya.
vuga ati ivyo ni ivy'iwanje mu izina rya Yesu. Ivyo ni ivy'iwanje mu izina rya Yesu Kristo. Numva umenga nditeza abantu muri quartier amenya ati twumvise ikibazo ku mubanyi turaza aho tumutora ko akeringa glory, akeringa ubwiza bw'Imana, atwaye ubwiza bw'Imana, ageze muri iyo nzu atmosphere ihinduka. Ageze aho hantu numva umenga niteze guhagurutsa abantu, ndiko nababwira amatante afise, numva umenga niteze guhagurutsa abantu babandi bagera ahantu. Mwete ushaka ubwoko bw'ibitangaza nk'ivyo rondera maître, ushaka ubwoko bw'ibitangaza nk'ivyo rondera Aline, ushaka ubwoko bw'ibitangaza nk'ivyo rondera Naka. Imana igatangura apana kutugumiza hamwe. Imana kandi babwira ikintu kimwe, Imana ishoboye kutugira umwe wese ikamuha ubuntu yisangije kuburyo akenerwa muri no societe. Amen. Erega Imana twigisha si Imana y'amajambo. Umuntu yavyishe n'umuntu yatubwiye ko Imana bayigisha. Imana irabaho, Imana irigaragaza, Imana irakora, Imana iriyeka abantu bayo. Imana ntiyagenewe kuyizera gusa kubera uyumvise, yagenewe kuyizera kubera uyishuriwe. Amen. Kandi rero kwitarapfa canke ngo isaze iracanezererewe kwishurira abantu bayo. Kandi numva umenga muri kino gihe iki nico gihe cyacu rero, uri kinigo cyacu rero. Amen. Tugombe tuje muri prayer, tugombe dusenge, tugira twisonzeshe, tugira turondere mu nyonga y'Imana gushika Imana izovuga ati ndabitavye, ndi sokoroye, ndinyeguruye, ndavuye ahishijwe, ndaje haboneka. Ndababwira Imana n'umunezero wayo kwigaragaza, si umunezero wayo kwinyegeza ishengero. Imana n'umunezero wayo kwigaragariza ishengero ryayo. Mu mwanya nk'uyu ndazi ko hari abantu bandi kundavugana n'imitima yabo. Amen. Alors ubwiza bw'Imana ni iki? Ubwiza bw'Imana si imodoka shasha. Abantu babipirase bavuze ubwiza bw'Imana yumva position, yumva ahantu promotion, yumva yaravuye ngaha ajanywe ngaha ngo glory. Ubwo si ubwiza bw'Imana, ubwo n'ubwiza bw'abantu, ubwo n'ubwiza bw'umubiri. Iyi dimension y'ubwiza ndiko ndavuga si bifadika, si amafaranga menshi, ni presence nyinshi. Amen. Urabona umuntu yarapima ibiro bikeye nka 200 hama yavyibushe kubera ibifungwa vyinshi yari amubaza ngo n'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana urazi cyari cyo ubwiza bw'Imana wewe? Kubera inda kwira gafreshere kisabune woze. Ubwiza bw'Imana hey umuntu yahora yaguze gahuzu gashasha ngo n'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ko n'ugupirata ibintu vraiment. Imodoka, ubwiza bw'Imana imodoka ko n'ugupirata ibintu. Imana yakugiriye neza gusaza ni mashimwe dushima Imana. Ivyo ubwiza bw'Imana n'ibindi, ivyo ubwiza bw'Imana n'ibindi bifatanye na power. Ivyo ubwiza bw'Imana n'ibindi si ivyo ngo twinjiye mu nzu shasha ngo n'ubwiza bw'Imana. Inzu shasha ubwiza bw'Imana abapagani bonyene bakamaze mashasha meza asikuye neza n'amakara adasanzwe, nabo nyene binjiye bavuga ngo ubwiza bw'Imana. No, ubwiza bw'Imana ni kindi kintu hano Imana. Nico ngomba ko tuvugana. Ubwiza bw'Imana kindi kuko dutakaje definition y'ubwiza bw'Imana, turamumisinze, turabutakaje nabwo nyene. Kocha turondera bitari ivyo. Focus cyaba amafaranga, abimodoka, abinzu navyo ni vyiza. Mugabo so ubwiza bw'Imana ivyo. Uri umuntu uvuga ati ndondera mu nyonga y'Imana, ndondera manifestation y'ubwiza bw'Imana, nurondera ivyo. Ndakubwira ivyo urondera. Hallelujah. Hallelujah. None ubwiza bw'Imana ni iki? Ubwiza bw'Imana ni presence y'Imana igaragara.
icyo twita ubwiza bw'Imana, reka ndakironderera ijambo ryiza, ni igihe Imana yigaragaje ahantu. Gati kwigaragaza kw'Imana, mbaye amatermo ya Bibiliya hari igihe n'ubundi abantu batayumva. Ni igihe Imana ivuye mu bitaboneka ikaza. Imana yashoboye kuvisita ishengero. Imana yashoboye kuza mu bantu bayo, ukumva ko hari Imana ahantu. Imana iri ngaho. N'icyo gihe biragoye ko umunyabyaha asohokana ibyaha vyiwe. N'icyo gihe nta gikorwa cy'umwijima kiguma ngaho gibunze ngaho. Mw'icyo gihe ubwiza bw'Imana bwajya aho hantu, biragoye ko umuntu afise impwemu mbi yicara mu shengero amakayitahana. It's impossible. Reka ndaba témoignage imwe, umukozi w'Imana yitwa Moses Korora, yigeze kuza hano mu gisagara ca Bujumbura, akoresha igikorane mengari kuri Prince Louis, akoresha igikorane bano Imana. Uwo mutama abantu batamubonye nukuri nta kibazo, muzobona abandi ko turiko turakura mugabo yaratekeye ubwiza bw'Imana. My Jesus Christ, yihagara imbere y'ishenga akavuga ngo Yesu ashimwe. Oh my goodness. Kwinjira gusa muri yo stade, haramarira muri yo sare, hari urabona hariho jugement y'Imana, apana imwe y'umunsi y'iherezo. Mugabo jugement igihe Imana mu mitima y'abantu, bimwe Petero avuga ngo bacumitwa mu mitima, hari presence y'Imana ku buryo umunyabyaha yumva n'abantu ukamenga bohunga, atazi ikintu na kimwe yohunga. Nta mbwa ziteye, nta nkoyi ivuze, mugabo hakaba rereti nkaho umenga bararashe, hakaba rereti nkaho umenga harateye ibikoko, abantu kumva umenga bokwiruka. Kubera iki? Imana yari muri icyo kibanza. Bano Imana rero, iyo tuvuga ubwiza bw'Imana, je ngumva shaka ko nituyifatanye gusa n'umuntu umwe. Nzobigisha sevriga tumara iby'umuntu umwe, niko benshi badashobora gupeye ikiguzi cyavyo. Muga ubundi ku Mana ho yashaka ko twese tugendana ubwo bwiza buremereye gutyo, ku bwantu wose ushitse. Ni gute wojyamana n'inkemu mbi kandi kagumitekereje? Ujyamana n'umuntu ari posede kandi agumatekereje? Amen. Ni kubera iki urugezo cyangwa uburemerezi bw'ubwiza bw'Imana ugendana nibukenye cyane. Aro icyo twita rero ubwiza bw'Imana, ni igihe Imana ivuye mu bitaboneka ikigaragaza mu biboneka. Amen. Kandi mu gihe nk'icyo hashoboye kubaho n'ama manifestation physique aboneka. Nimwumve gusa, umva sindiko ndavuga ubwiza bwo kwizera ngo burahari. Urabona ari abantu badesita kuma bizera ngo birahari, ngo buri ngaha, ngo buri ngaha, ubwiza bw'Imana buri ngaha, ngatabuhari ku by'ukuri. Ntabwo hari ku by'ukuri. Unariravye ukaraba ibintu bikora yipasa, ukabona ko atabwiza na bukenye buhari. Mugabo ubwiza bw'Imana bushoboye kuva mu byo twizera bukaja mu byo dushoboye kubona, bushoboye kuva mu byo twizera bukaja mu byo dushoboye gukora ku buryo umuntu wese ishengero mu bwiza bw'Imana nta muntu asinzira. Hano hari ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bo. Haleluya. Vuga ati ibyo ni byacu mu izina rya Yesu. Vuga ati ibyo ni inkuru yacu mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Oh, ikibanza kimwe ubwiza bw'Imana nta kure, nta muntu aba kure ariho atoza aho hantu. N'indege bo zifata abantu Imana, ndabwije ukuri indege bo zifata abantu bakaza ahantu bumvise gusa ko hari Imana. Dufite ikibazo, abantu barakorana atamani hari, bakavuga Imana itariho, bagataha bazi ngo bavuye kubona n'Imana atari babonanye. Kubera iki? Nawe yizanye. Imana kubwiriza ahantu hategezwe kuba abantu bayizana. Kwizana cyase kuva si kwifata ku nguvu, hategezwe kuba abantu bayisipriya ko bayikeneye aho hantu. Hategezwe kuba abantu bavuga ati Mana nidushaka ikorano ry'umugambwe, turashaka kukubona, turashaka kuza. Umuntu wese akenteresera kubw'icyo kintu kandi Imana ikishyura ikaza. Haleluya. Amen, amen. Oh.
ndarota ibihe oh my goodness, ndarota ibihe ayatazora amajambo, ndarota ibihe izitazo ari inyigisho, hazo hari ibintu biri palpable, ibintu dushaka kuvugana ati kuvyukuri we wumvise kijya gihinda. Riki ntumwe zari zicaye ngaho mu nzu, hama ngo igihinda kivuye mu ijuru kirahinda. None ico gihinda cyaraheze, ico gihinda cyaraheze bantu b'Imana. Ndarota ibihe rero, umwe tubwiye ati wumvise ico gihinda, undi ati wabonye urugero rwego ariko umuntu. Ingorane biri kure yanyu rwose, ndiko ndabaraba. Mbwa ndashaka umuntu byo kwegera, kandi nimwavyanka nzobisengera jewe fume ndavyigira jenye ntama nze ndabafasha. Vuga ati turajyana mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana bushoboye ku mukuvayo karani, kuvayo 34 kuvayo 40 verset 34. Arakoze Yesu. maze ca gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Maze ca gicu gifuka ingoro, ihema ry'ibonaniro, ngo maze ubwiza bw'Imana bwuzura hehe? Muri iyo ngoro. Bandanye gatonye Musa. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko ico gicu cari kuri ryo, n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Ngo Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema. Ahandi bavuga ngo abaherezi ntibashobora no gutanga ibimazi vye, ntibashobora guhereza. Kubera iki? Ubwiza ngo buri ari bwinshi cyane ahantu muri iryo hema, ubwiza bw'Imana. Alors, ngome ntangurire kwinjira mu nyigisho yanje. Mugana goma mbanze ndabumvishe ko ni umunezero w'Imana ko umuntu wese muri twebwe agendera mu bwiza bw'Imana. Ntege umuntu umwe yumva umenga ni vy'abantu bafite amatitre y'igipastori, ngo apostle, ngo profete, ngo bishop, archbishop. No, ni vy'abizera. Amen. Twebwe twizera uyu n'umugabane wacu. Yesu yavuze ngo data ubwiza wampaye. Yesu ntiyari inzu data yamuhaye, isi inzu. Ubwiza wampaye nibwo nanjye nabahaye. Yesu ikintu yaravuze ni giki? Manifestation yamwe yera ku buzima bwiwe. Ati ubwiza wampaye nibwo nanjye nabahaye. Ari ubaru Imana. Reka ndababwire, Yesu niwe yavuze ko ubwo bwiza buhaye ishengero. Rero nitwumve ko ari ivyo abantu bamwe banza wizanemo na wewe. Ushoboye kwikemura ibibazo byinshi, ushoboye kwitunganiza ibintu byinshi utabanje kubona n'umuntu agusengera. Kubera iki? Ugendana glory, ugendana ubwiza bw'Imana. Amen. Now, nganda bigisha ibintu biza kubafasha. Kingi yemerera umere nk'uhagarara hajya kuri gajya kantu hariya. Mwibuke Imana yacu ni umwami. Alors, iyo cyo tuvuga ubwiza bw'Imana si ibintu bishasha, nicyo gituma nabanje kubasigura ivyo mu isezerano rya kera. Ni gute mu isezerano rya kera binjira mu bwiza bw'Imana? Ndakubwiye ingene bahinjira. Bari bafise ikintu bita ihema ry'ibonaniro, aho bavuye bubaka ingoro atari ihema. Mugabo ingene iryo hema ryari ritunganijwe nivyo ngomba ko mutira kwataza, kuko nivyo tuzokwiga mwo cyane. Ihema ryari ritunganijwe ku buryo ushitse ngaha hariho umuryango kugira winjire. Uko murabibona? Hama winjiye hariho donc igicaniro. Niyo etape ya mbere washikira igicaniro. Etape ya kabiri ubandanije washikira wita mu gikarabiro. Ubandanije wacha winjira ahera, winjira ahera cyane, ahari muri kuru. Wacha winjira ahera. Winjira ahera naho nyene ubwa mbere winjiyeyo
wasanga naho nyene ikindi gicaniro bosereza kw'imibavu. Winjiye kandi wasangaho imeza bashirako imikate. Uhejeje urwo rugendo hari ahandi waca winjiye bita hera hahera canke hera cyane. Aruro hitwa hera cyane niho hari presence y'Imana. Rero aho hari presence y'Imana ni hinjira uwo ari we wese. Hinjira abantu bari selectionné. Hinjira abantu batoranijwe kwinjira aho hantu. Abo bantu binjira y'abandi mbwa si bose bari bafite access kwinjiraho. Mbwa igihe Yesu yapfa bitubwira ngo igitambara cyari gikingiriye ahera. Icyo gitambara cyavuga iki? Ngo uwo ari we wese ntiyakiriwe. Icyo gitambara cyavuga ngo uwo ari we wese nakwiye kwinjira ahantu. Mbwa ngo igihe Yesu acikana igitambara cyari gikingiriye ahera cyaje gitabukamo kubiri. Bisigura ngo uwo ari we wese ahawe ikaze mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Byasigura ngo na wewe urawe kaze muri presence y'Imana utabanje kuriha, utabanje gutanga ikimazi, utabanje gutanga impongano z'ibindi bintu, mugabo wizeye igikorwa Yesu yaje gukora. Muriko muranyumva? Na rero haba mu gwinjiriro nta bwiza bw'Imana bwari buhari. Haba ngahera nta bwiza bw'Imana bwari buhari. Nga ubwiza bwarahimana iba bita hera hahera ahera cyane. Rero hari ubwiza niho hari atmosfere y'ijuru, niho hari ubushobozi bw'Imana, niho hari ubwiza bw'Imana aho hantu. Ikibazo bose ntibari bafise access. Amen. Reka mfate rero ko ari king ahagaze ari juste neza mu bwiza bw'Imana. Kugira ushikeyo hariya hari ama etape wabwirizwa kubanza gucako kugira ushikeyo. Mu gwinjiriro natabwiza bw'Imana bwari buhari ntiwashobora kwasimba ngo ninjire ahera cyane. Na mahera naho nyina atabwiza buremereye bwari buhari nibisigura yuko wacu utaruka ntuhace kugira ushika hera. Vyari structure uko nyene wategerezwa kwinjira ubwa mbere, hama ugacaho nyene muri ugo gwinjiriro, hanyuma ugaperesama kugashikira ubwiza bw'Imana. Muriko muranyumva? Okay, now tuvuga ati Yesu n'umwami. Mwibuke abantu b'Imana, nta muntu numwe, nta mwami numwe bapfa gushikira utubahirije protokole yashinze. Umwami nawe yo guhamagara ati uze kuza ndaguhaye kaze, hariho protokole yashizeho. Hariho umuntu aza gutora, araza kukwinjiza ku kirimba, hari ivyo aza kugusaba nk'ibintu yashinze kugira ushike ahari muri presence yiwe. Amen. Ivyo rebe tuzana ahantu ukwiye gutaho. No seulement ko utegeza kubahiriza protokole yashizeho, hariho n'inyifato. Imana hari umwami ushaka kugenda rimwe yaguhaye access, nga inyifato ugize akaca kubwira ati ni ryanyuma. Ego nakwakiriye nihenze mugabo ni ryanyuma uje muri presence yanje. Kubera iki waje utatahuye inyifato bifata imbere y'umwami. Amen. Hariho protokole mugabo hariho n'inyifato rero umaze gushika muri presence yiwe, hariho uburyo wifata. Amen. Hariho nk'abami akubwira ati kubera icyubahiro cyiwe, uretse nk'ubu iyo bari umwami hamwe nkaca shiga yavuga ati oya uri kundamusa neza tushe. Umwami ukamuramutsa gutya akubwira ati sawa nakwakiriye icyaraho mugabo ni ryanyuma. Ntiwamenye inyifato bifata imbere y'umwami. Kiraze no kwicara ataguhaye kaze wicara. Kandi abafashe ibintu bimwe bimwe. Uje kwinjira imbere y'umuntu mukuru nkuko ukarindira amaga kubwira ati karibu. Kubera iki? Ni icyubahiro ciwe nyene. Hana bashika kubera icyubahiro ciwe ukabanza kumuramutsa ukunama gutya. So kumusenga uramwubashe. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Ni inyifato muga iyi nyifato ikuragira
izoguha access yo gusubira kumuronka. Amen. Okay, nawe rero ushoboye kubahiriza protocole, ushoboye gucumura ku nyifato ugira ushikiye umwami. Ushobora kumbaza pasi byose uri kubivugira iki? We gumana nanje. Umwami ari hariya. Kandi nakubwiye hariho protocole y'ingene mushikira. Ari uyiviyoye. Uciye ruhande iyo protocole ntuzomushikira. Yayishizeho nyene kugira ngo umushikire. Ari nakomeza kubwira n'Imana hariho protocole yo gushikira presence y'Imana. Hariho protocole yo gushikira ubwiza bw'Imana. Hari umuntu avuga ati paso yaye ubwiza bw'Imana mu kubushikira urasenga gusa. N'abantu benshi basenga badashikira ubwiza bw'Imana. Gushikira ubwiza bw'Imana so gusenga gusa. Hariho protocole y'ingene usenga kugira ushikire ubwiza bw'Imana. Ivyo n'ivyo naje kukwigisha. Kandi rero kubera nifuza ko twama tugendera mu bwiza bw'Imana twese, nagomba uyuca ubumuconga aho gusenga. Uko niko twebwe dusenga ngaha. Amen. Abashisi namwe bwe musha mu bijyaniramo. Ayini ni ngere dusenga. Hari uburyo usenga, hari uburyo waprosha umwami. Uyu mwami w'abami Yesu Kristo twizeye, hari uburyo umwaprosha, hari uburyo umwegera kugira uronke access ku bwiza bwiwe. Alors, ikintu cyambere kwihema, ushikiye ihema, urumva ushikiye ihema uratanga urugendo rwo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Mugabo ikintu cyambere ifo kuronka access, ifo kugururirwa. Ingene winjira mu birimba, ingene winjira muri uwo muryango birakonta cyane. Ubu rero no munsi tugomba tuvugane ingene binjira mu birimba, ingene binjira mu birimba by'umwami. Eka ndabivuga ndi kuntu ingene batangura gusenga. Si uburyo bw'umubiri, ingene twinjira mu birimba by'umwami, si mu buryo bw'umubiri. Twinjira mu birimba by'umwami mu gusenga. Ni gute rero begera ubwiza bwiwe? Bitangurira he bigahereza he? Umuntu azonkwirikirana muri iki kigo. Ndizera ko amasengesho yazoca hinduka ukundi kuntu gushasha. Ikintu cya mbere, somera Zaburi 100 umurongo wa mbere gushika ku wa 4 niwe nshaka cyane. Urakoze Yesu. Yemwe abari mu isi yose, yemwe abari mu isi yose, muvugirize uhoraho impundu. Nimuvugirize uhoraho impundu. Musabe uhoraho munezerewe. Musabe uhoraho munezerewe. Muze mu nyonga ziwe muririmba. Banza mumvirize. Subiramwe hejuru. Yemwe abari mu isi yose. Reka mbwira bariko barangaza ivyimviro ni mugaruke. Umvirize yeka soma. Yemwe abari mu isi yose. Yemwe abari mu isi yose. Muvugirize uhoraho impundu. Nimuvugirize uhoraho impundu. Umvirize hano Imana ngo ndahashike abagomba tubwira ibintu vraiment biza kudufasha kwinjira mu birimba by'Imana. Icambere vuga ngo muvugirize impundu uhoraho. Musabe uhoraho munezerewe. Mumusabe munezerewe. Muze mu nyonga ziwe muririmba. Muze mu nyonga ziwe muririmba. Mugume musunyuza utuntu. Mumenye yuko uhoraho ari we Mana. Mumenye ko ari we Mana. Niwe yaturemye. Niwe yaturemye. Natwe turabiwe. Turabantu biwe. Turabantu biwe. Turi intama zo mu canya ciwe. Turi intama zo mu canya ciwe kane. Mushike mu birimba vyiwe mushike. Twese tuvuga ati birimba. Twese tuvuga ati birimba. Ibirimba ni miryango n'ugwinjiriro. Naho winjirira iyo ugibwami. Arivuze ngo mushike mu birimba vyiwe apana n'importe comment. Mushike mu birimba vyiwe gute? Mushima. Mushike mu birimba vyiwe mushima. Bandanya. No mu nyubako ziwe muhimbaza. No mu nyubako ziwe muhimbaza. Umviriza rero hera hejuru. Ubu rero twageze ku birimba tugombe twinjire mu birimba. Mushike mu birimba vyiwe mushima. Hera hejuru ku murongo wa mbere. Yemwe abari mu isi yose. Yemwe abari mu isi yose. Reka ndeke kuvuga n'abari mu isi yose mvugane n'abahemusi. Yemwe abahemusi. Muvugirize uhoraho impundu. Umviriza ingene binjira mu birimba vyiwe. Binjira n'impundu. Ngome ndabahibanga rizobafasha kwinjira mu bwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana buri hajya. Nga kwinjirayo hariho protocol Imana yashinze. Nibapfa kugira ko access uko ariko kose. Hariho uburyo binjira mu birimba vyiwe. Hariho uburyo twinjira muri presence yiwe.
etape ya mbere ugishika ku muryango, mandi majambo ugitangura gusenga, ugicinjira, ikintu cya mbere ngo winjirane impundu, winjirane umunezero, winjirane amashimwe, winjirane indirimbo, winjirane mu guhimbaza. Amen. Alo bari Imana, agafunguruzo ka mbere kugira ushobore kuronka access kuri presence y'Imana ku muryango ugitangura prayer yawe, ikintu cya mbere cyo guherako worship, guhimbaza. Guhimbaza, kumutazira, kumwishimwe. Urabona amasengesho yacu menshi tuzi imbere y'Imana dufite ibintu bituragiye ishinga. Shadushika mana abana, mana amashure, mana akazi, mana inzu, mana vya bindi rokoli barodoso barotika baroshita lekila bila losi amanda. Amen. Mushobora kuronka access ku bwiza bw'Imana usenga gutyo. Munyemere ndabafashe. Mushoboye kwinjira mu bwiza mu bwihisho bw'Imana hamwe hari presence yayo usenga ibintu nk'ivyo. Cyo gituma abantu batazi impamvu yashobora kwicara ahantu akavuga mu ndimi amasaha abiri. Rokomando so barahade ivyo yabikabira mugakaguma yuma indani. Kubera iki nturi muri protocole yo gushikira umwana, wamaze kuja ruhande ya protocole y'ubwiza bw'Imana. Hari ukuntu binjira, hari ukuntu ugiye nabi urazimiye, ntuza gushikira aho wategeza gushikira. Ikintu cya mbere akakubwira ati ibyo by'amastress yawe banza ubishire hariya, uyo myidodombo yawe shira hariya, banzuze muri worship first. Twese tubaze guhimbaza. Nico gituma abantu Imana iyo dukoranye gutya si dini surutonde kuba dushira abarimvyi ngango baza mudufashe guhimbaza. Eka ni kubera turatahura iyi protocole y'ijuru kugira tureaxe ku bwiza bw'Imana. Ivuga wanza kuba worship iri deep. Ivuga tubikora dutahura ivyo ari vyo. Imana yanyegeje muri worship ikintu gikomeye cyane. Ni wari umuryango nyene wo kwinjira mu bwiza bw'Imana. Twese dufate guhimbaza. Kanda kizane gutya. Mbega tuvuze guhimbaza, duhimbaza gute Imana? Cyane twinjira tuyishima gute? Navyo nyene ifa ko bitahura. Icambere Imana ugitangura ukivyuka cyo ugitangura amasengesho yawe yacusho gukoroka ibintu byo mu ndimi zitamenyekana. One giye umuntu avuye mu bintu nawe nyene nimwe mu yuri kure y'Imana ugaca umva raje umenga ni mashini buguruye reki baruki baroshutututu into kubahika uri kuvuga amajambo ari empty atagira mu kintu na kimwe. Nyumviriza ingene baronka access ku bwiza bw'Imana. Shika ngaho tuza kwanza garukana ivyimviro ku Mana, tuza banzurike kwiruka, tuza mu mutima hama tangura guhimbarisha Imana amajambo meza uyibwira. Amajambo twe tugata amajambo, ninde tazi kuvuga amajambo meza? Mana urera. Iri jambo gusa ndanarivuze je ngo Mana urera cyane umva impwemu yanje isomborokejwe. Mana urera, Mana urakomeye, Mana urahambaye, Mana ugira neza, Mana ndagushimiye abana banje, ndagushimiye ingene wanzigamye, uzuzikire n'amashimwe, banza wiragira ibindi. Uzuzikire n'amashimwe, uzuza atmosfere, uzuza amashimwe. Apana kuzimbere Imana wuzuye imyidodombo n'ibintu bikanaka bitakoretse. Ntushoye kuronka access ku bwiza bw'Imana usenga gutyo. Banza ufata umwanya duzi ibiganza, shima Imana, himbaza Imana, shira Imana hejuru, irengagiza imisozi, irengagiza bijya, shima Imana. Ane dutazira kubera ingorane zaheze. Ekaye ukarindira ngo uzohimbaza ingorane zaheze, ushoye kuva mu inoso udahimbaje. Kuko zishoye kudahera. Guhimbaza Imana gusa. Himbaza Imana bishira rwanda. Ikingyohera cy'umuntu, Imana aduhe capacity yo gutora ibintu ukabishira ngaha ugakora ibindi.
ukabishyira ruhande mugakora ibindi. Himbaza Imana, vuga ubukuru bwayo, vuga ugukomera kwayo, vuga ubwiza bwayo. Aha ni mu cinjiriro nyene niho bitangura, mu birimba vyiwe tuyinzizanya impundu n'amashimwe. Amena. Tuko turumvikana gayemwe. Twese tuko turumvikana twinjira mu bwiza bw'Imana. Uraje mu ngoro y'Imana. Uricaye ngaha. Apana gushoka rokotokoto ropokotokoto. Ivyo bintu mwabikuye he? Ucavuga ati pastor nese wabitwigishije. None unyumviriza rero, none virasyo nizikura nanjye ndakwigishije. Ukuri mumaze kumenya abari kumugendera. Amerika ndati pastor very muramba jiyo nabikuye kweli. Uramba jiyo nabikuye pastor. Okay. Himbaza Imana, tazira Imana. Reka nababwira Imana iraryoherwa nayo majambo yawe. Imana si mashini. Imana yaturemye mu ishusho yayo. Uko ibi bintu bidukora ko birayikora ko nayo. Imana irakogwako. Zigituma birivu ivuga ngo Imana irabiryohanga irababara. Cyangwa irabiryohanga iraryoherwa. Mwani majambo ishoye kuryoherwa n'ivyo ibwiye. Ishoye no kuzinukwa iravye umuntu kanaka. Vyumvikana irafisa ama emotion. Ushaka kuza imbere y'Imana, urashobora no gusomborotsa ama emotion yayo. Ukavuga amajambo, ukayibwira amajambo, ukayibwira ikiri. Imana iraryoherwa yicaye mwikombe ry'abamarayika. Uriko yibwira ati wowe usumba bose. Wewe urakomeye, wowe ushizwe hejuru, we ntawe wanye nawe, wisakaye ubwiza n'icubahiro. Izina ryawe ni rikuru, mwijuru mwisi ryubahwe. Atmosphere guhindukana wumva. Iguhindukana wumva. Si kibazo uje imbere y'Imana ufise imboroko. Vuga ibintu. Imboroko z'imitwaro n'imboroko z'ivyo wize. Nka mwarose Maria kito usubiramo. Chimbere y'Imana exprime, vuga ibiri ku mutima wawe, bibarira Imana. Imana irakumva. Kiya gutya ati Imana iranyumva. Imana irakumva nshuti yanjye, Imana irakumva. Yibwire kandi ivyo ikuravuga irabikonsidera. Reka ndababwira, arimo navuga ati none gapasa, novuga ubwiza bwayo gute? Ntarabwira niyo Imana mbabarira, Imana gira ibiki. Reka ndakubwire. Nigi utari bwacu muri Imana yari nziza. Purudeye ko ivyo wagize wacumwe ntivyayihinduye. Uyibwiye kuri mwiza, ari nziza, umeze nabi cyangwa utameze nabi, iraryoherwa. Kuko uriko wemeranya n'ikiri. Si ugomba yigira ikintu na kimwe. Mbwa uriko urahimbarisha ikiri. Kingi, oya ngo wicare kweli. Igiye gicapo bakibonye. Aba bamuteramye wo mu rushengero. Injira mu birimba n'amashimwe. Ariko ndavuga ni gute none bahimbaza Imana. Ariko ndavuga ati ibwa mbere amajambo meza. Umviriza pani indirimbo, ivy'indirimbo sindabishikira. Exprime, vuga amajambo yawe. Bwira Imana amajambo yawe. Ico yiziko, ubwizigwa bwayo, ugukomera kwa ivyo yagukoreye, yihimbaze. Ico nugiheza, ja mu turirimbo two kuyihimbarisha. Dufatanye n'ivyo. Igituma abantu benshi bamara umwanya mu masengesho mutonyi, ni kwera batazi ivyo bagira mu masengesho. Ntibazi iyo bahera niyo bahereza. Ja muri ivyo zana indirimbo, akarimbo kamuzi. Gashira imbere y'Imana, gahimbarisha Imana. Himbaza Imana mu ndirimbo, himbaza Imana. Icya gatatu, himbaza Imana mu bimenyetso bigufasha kwihimbaza. Ikimenyetso cya mbere, yidugiriza amaboko. Mu Bisirayeli kuduza amaboko cyari ikimenyetso cyo guhicubahiro uwo muntu. Nje gutuma nabwira ngo Timoteyo bwira abagabo bahimbaza Imana baduza amaboko. Namwe mu nzu y'Imana cyangwa uri wenyene uri kurasenga, Imana kuyidugiza amaboko ya sidini, si byo mu mashengero. Kudugiriza amaboko Imana ni kuyihereza icubahiro. Muri ko muranyumva? Duza amaboko uri konse ivyo kuragira. Umva ari umuririmbyi azangaka ngo duza amaboko ukamenga ni korove. Ukabona turadugije nko masegonda gato. Nidutawuri ibyo tuko turagira. Dudugije amaboko uri kurahimbaza Imana, ni faso guhimbaza Imana. Ikindi
wegeye kuduza amaboko niho ndavuga ibimenyetso. Fata umwanya wo gukomera amashi Imana. Uri kurakoma amashi ni ikimenyetso cyo guhicubahiro umuntu canke umwami. Twese dufate gukoma amashi. Okay, reka tuze turapratika duze ibiganza. Bati Imana wagahimbazwa. Oh my goodness. Imana wagahimbazwa. Oh, iyi pitching ni nziza. Okay, ibi rero naho tugize turi beshi. Uri wenyene, fata kanyu udugize ibiganza Imana muri presence yayo. Apana guhuruduka. Cyo ndiko ndica n'ibijya bintu byo guhuruduka. Cyo ndiko ndagomba kimanuke muri wewe ni ibintu byo gukorokeramo. Hariho protocol. Fata kanya ukomera amashimana, dukomere amashimana. Murakoze cyane. Aya mashimana yayumvise. Nabijya biganza mwadugije Imana yabibonye kandi vyayiryoheye. Haleluya. None aba bamibonye bo mwisi. Yinjiye muri stade. Ibi byose ziko turavuga n'ivyo mugira. Nahandi bavyigiye biri mu ijambo ry'Imana. Adugije turavuza karuru, yinjiye turavuza karuru, turakoma amashi, turahaguruka, turaduza ibiganza, tugira ibinyene. Muga ibinye ni vyagenewe abantu. Ubu bwa mbere vyagenewe guhabwa Imana ubwa mbere na mbere. Ni vy'Imana ubwa mbere na mbere. Amen. Ibi muna tuje muri presence y'Imana tuvuga ati tuhaguruke. Mwese muratahura yuko uri imbere y'umwami ni nyifato mbi kwicara imbere y'umwami nk'uyo. Amen. Mvuze nk'ubu mvuze gutyo nagi macha vyumva mu bundi buryo ko mwicaye ngo mwamukoza amakosa. Nk'ubu mvuze ngo mwicaye. Mbwa turi mu mwanya wo kumuhimbaza, muhimbaze nyene. Haguruka umuhimbaze ukoresheje ibimenyetso, ukoresheje indirimbo, ukoresheje n'amajambo. Aha ni turavuga mu ndimi. Mumva ari iby'indimi ndavuga. Mwavuga tufasa no gombo ponda indimi. Je mponda indimi, ni indimi mvuga. Je mvuga indimi nyinshi aho. Ruma, siniko ndaziponda, ndiko ndakwereka protocol y'ivyo bagira. Uriko muranyuva gashengero. Okay. Ibi ni ibimenyetso bigira mu presence y'Imana. Kugira uhagurutse ico kirere. Suri somero wa murongo. Mushike mu birimba vyo mushima no mu nyubako ziwe muhimbaza umukengurukire mushemagize izina ryiwe. Urakoze cyane. Alors, anako ndavuga ivyo dukoresha. Muga ni kubera ikari ngombwa. Ni kubera iki Imana ibikeneye. Ni kubera iki twebwe dutegerezwa kubigira. Kubera dutegerezwa gushima Imana imbere ya vyose. Icyambere ni kubera ari kimwe muri protocole kugira ushikira Imana. Nakivuze. Ni kubera ari kimwe. Ni etape utegerezwa gucako kugira ushikira ubwiza bw'Imana. 2 ni kubera iri kurahimbaza Imana uyishima uriko wishura ideni ry'ivyo yagukoreye. Somera Zaburi 50 verset 15. 50 verset 15. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa. Mwana majambo uzusenge ku munsi mubi. Nzogukiza nawe uzomesha icubahiro. Nzogukiza nawe uzogira iki? Uzomesha icubahiro. Mukora muri babiri. Ku munsi w'amagorwa usenze uhaye responsibility Imana yo kukwishura. Mugabo ikwishuye usigaranye ideni ryo kwihesha icubahiro. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza ni responsibility yande y'Imana. Hanyuma nawe uzogira iki? Uzoma icubahiro ni responsibility yande yacu. Rero iyo tuje mu ngoro y'Imana mu guhimbaza Imana turiko twishura ideni ry'ivyo yadukoreye tutarose umwanya wo kwishimira. Amena. Aduhejeje kwishura amadeni atari make. Nitwona yamara. Umva Imana idukora ibintu byinshi terema ku buryo
ikintu kibabaje nibaza ko kibabaza nuko byose tubita iyo turose ikibazo tukaje twinjira mu bwiza bwayo tuzanye ikibazo ntaho umenga nta kintu na kimwe yigeze ikora turi ko amadeni menshi y'amashimwe. Amen. Iyo haji ingorane ukwidodomba kuva hehe? Ukwidodomba kuva ku kwibagira yuko iyo ngorane itaraza wari mu mahoro, no mahoro yari yavuye. Erega ingorane ishitse ubunyene none itaraza wari ubeshejweho nande? Imana yari kubeshejeho, niwe yari gutwaye, niwe yari kubundikiriye. Iki keneye nyumviriza, reka ngomenda bizane mu karure gasanzwe. Nk'ubu jewe nk'ubu Serge ati nkorera iki, hama nkakimukorera mwaje ndabubwiye ati je nkeneye kubirokonesa ushima, hama nkamuhereza nk'amafaranga umuriyoni akagenda, hama nashime we kaje genda agakora ibyo agomba, hama yaheza kubikora ya mafaranga akamuherana, hama gaje asubira kuza ati pasa nyongera undi muriyoni, ndashoye kumwongera, ndacaye ko ndamuraba attitude yiwe, ashoye guca agenda akawukoresha kandi agasukaruka ijya gatatu. Mbwa afite amadeni angahe? 2. Uko nguma ndamuha hazogera igenda mukatira imiryango, tiwuri umuntu mu bintu urokonesa n'ivyo ndagukorera. Dete y'amashimwe Imana idufitiye, tuyifitiye amadeni menshi y'amashimwe. Iyo tuje muri presence yayo nimushoke mukoroka banza wishura amadeni y'amashimwe, bazuzana impundu, bazuzana indirimbo, bazuzana ishimwe imbere yayo. Fati Mana ryajoro ndagibutse wabanye nanje, Mana cya gitondo ndacibutse naraguhamagara nyitaba, Mana hamwe vyari bigoye ndahibutse wangiriye neza. Mushobora kwibaza nk'ibihe nagize mu gatondo, umva inyigisho ngomba kuyigisha maza kuyibaho, naryohewe no gushima kubyo nibagira no gusengera ikoraniro. Ndavuga teka umva gushima uvyinjiyemo biragora ingene bisohokamwo. Amen. Ni deni twishura Imana amashimwe. Duze ibiganza tuvuga ati Mwami Yesu ndagushimiye, Mwami Yesu ndagushimiye. Ikindi amashimwe akora niko ndavuga ko ni kwishura ideni, ahandi naho ni etape canke na hantu duca kugira dushikire ubwiza bwa. Ikindi kintu amashimwe ategura imitima yacu, akura imitima yacu mvuge gute mu kwidodomba kw'ibintu bitagenze neza. Nimba ari ibintu bikorwa ko cyane umutima w'umuntu, iyo ibintu bitagenze neza ku muntu kisha cyayibagira n'ivyagenze neza ava. Kubera iki? Niko umuntu umutima w'umuntu umeze nyene. Mugabo ku muntu ashima rero yubatse ubuzima bwo gushima Imana ku mwanya, kimwe mu bintu bitamutera namaganya yo mu mutima. Amen. Ikintu umuntu agomba gukura amaganya yo mu mutima muri we, urazi kinagira yubaka systeme yo gushima Imana umwanya muremure gusumba ivyo asaba Imana. Iyo ufise umwanya wo gushimana kandi biriho vyinshi vraiment, iyo ugombye kubibona urabibona. Mga iyo ubatse rero system ukavuga ati okay basi imbere ko ngira ico nzana imbere y'Imana zovuga ndi ma etape, ifuko mbanza kujuza igicu canje amashimwe, gufata umwanya uhagije ukabisubiramwo ukabivuga ukavuga ati naneze n'umukozi w'Imana umwe yavuze ati yambwiye ikintu gikomeye, ambwira ngo jewe igihe cyose Imana inyishuye nagize retraite y'umunsi umwe, donc amasengesho y'umunsi umwe cyasubira nkagira andi masengesho yo gushima Imana ngana n'umunsi. Ni kamema hose ndahashika. Wasenze umunsi wose usengera ikintu ucufata undi munsi wo kwishimira. Ndavuga ati kamema hose ndahashika. Numva aranyuguruye amaso. Biroroshe ko twofata retraite y'indwi uri kurasipira Imana, uyisipira vya bindi gakibikora uko nyene. Nga uje mu birimba bari Imana ivyikoze burya iguhaye ibintu bizogufasha kwa acceda kuri gloire y'Imana. Mugabo bisaba umuntu abize zana imbere y'Imana amashimwe bizokuraho amashimwe. Reka ndababwira Imana dekushiza umutima kuvya Imana yakoze n'ivyiki yakora mu buzima bwawe ukawukura ku misozi n'ingorane ufise, urazi ikintu kice kiza muri wewe hacaza amahoro. Suko vya bintu vyagiye
suko yangorane yakemutse hacaza amahoro. Muga ayo mahoro aje na mahoro ategura tereye ubwiza bw'Imana. Reka ndababwire, Imana rimwe na rimwe ikorera mu gacerere k'amahoro nk'ayo. Sizi ko mwibuka Eliya musi bagenda ku musozi, haza umuyaga, haza inkuba, haza ibintu bibomboranya, birivuga ngo muga ngaho nta mana yari irimo. Muga mu nyuma ngo haza gahwekera gacerere, muri ako gacerere n'Imana avuganiye nawe. Amen. Rero iyo ibintu biko yabomboranya mu buzima bwawe, kumva inkuba, kumva imituragaro, banzureke kuba stress, banzureke kuzura stress, banzureke guhagarika umutima. Tora inanga yawe, abazifise, abazifise, injira ahantu ha wenyene, curaranga, bwira Imana amashimwe, zana amazaburi yo guhimbaza Imana. Uvuga ati wora n'umwongere wanje sinzokena, aho twagendaniye Yesu we niwigeze udutererana. Irimbo buririmbo nk'ubwo, uvuga ati hayi ndaryohewe cyane, kuko kuva twagendaniye imyaka 20 iraheze. Mu gufeta anniversaire gakiza imyaka 20, imyaka 20 iraheze nigeze ntererana. Oh my goodness, ati man, kuva ku munsi wa mbere agakiza gushika uno munsi igihe nari ndagukeneye waritavye, n'igihe utitavye waranyeretse impamvu utitavye, ntivyari bikenewe. Ugasanga urugendo rwawe rwose n'Imana ubusa amashimwe. Zana ayo mashimwe, ntuhagarike utuntu dutonye turakoreka. Zana amashimwe, shira amashimwe imbere y'Imana bwa mbere. Amen. Ibi tugira byo guhimbaza Imana ngaha si sesio kugira umuvuga butumwaze mwashushe. Oyaye bantu b'Imana, n'umwanya wo kugira ngo impemu zacu zironke access kubwiza bw'Imana. Murazi nkamwe twokura mu mwanya wa worship tukawukuramo completement, mwokuma bimwe mudushaka kwibaza. Duza turashika ngaha dubwirana ivyandiko dutaha. Ibi birafise icyo bitumariye kinini cyane mu kutwinjiza muri gloire. Gati Yesu ashimwe. Iryo jambo rirakomeye. Vuga ati Yesu ashimwe. Iryo jambo rirakomeye. Vuga ati Yesu ashimwe. Zana amashimwe, shira amashimwe imbere y'Imana, zana amashimwe imbere y'Imana, bizoguha access ikomeye cyane. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzogira iki? Uzompesha icubahiro, uzompesha icubahiro. Ushize mu bwiza bw'Imana, ikintu cya mbere zana amajambo yo gushima Imana. Ugomba gusenga, zana amajambo yo gushima Imana. Uhejeje ivyo zana karirimbo ko gushima Imana. Ugize ivyo zana ibiganza vyawe bitugiriza Imana. Gira ibintu vyose bifatanye no guhimbaza Imana, uzotangazwa n'ibintu uzobona. Kandi abwire uburemerezi bwa Dawidi ahantu bwari buri. Ndakubwira uburemerezi bwa Dawidi ahantu bwari buri, bwari muri worship. Force ya Dawidi yari muri worship. Ati basi ibyo bimenyeye he? Reka ndakubwira. Igihe Sauli yarafashwe n'impemu mbi, umugabo umwe yamurangiye yavuze ngo iwacu ati hari umwana, ati hari agahungu n'umuhungu wa Isayi, ati umuhungu n'umuhinga mu byo gucuraranga, ati yari karacuraranga ibintu bidasanzwe biraba. Force ya Dawidi ajya amazaburi yose yaramashimwe ahereza Imana. Vyari ibintu agira kugira ngo ashobore kuronka access kubwiza bw'Imana. Alors nshuti yanje, nimba Dawidi yara bijya bintu byo guhimbaza Imana ry'amazaburi yamuhaye access ku rugezo rungana kujya, twebwe ashoboye kuduha access ku rugezo rundi rukomeye cyane. Ngo bisaba iki kintu yuko uvyimenyereza, uvyigisha. Abantu mukuze mumbwire amen. Simvuze mu buryo bw'impemu, mvuze mu buryo bw'umubiri. Abantu bakuze mufise nk'imyaka kuduga kuri 35 mvuge amen. None ko mutinya kubivuga, none mukuze. Erega gukura ni vyiza. Abantu mukuze ku myaka 35 kuduga muvuge amen. Ntunze abana benshi ariko ntacyo reka tuwandanye.
twebwe rero dukuze kuri iyo myaka biratugora biratugora iyo tuvuze ngo dutambe, iyo tuvuze ngo duhimbaze, iyo tuvuze ngo turirimbe, iyo tuvuze ibintu nk'ibi twumva umenga ni ibintu by'abantu bakiri bato. Mbwa si ibintu by'abantu bakiri bato, muvyimenyereze. Muretse ko Imana idashobora gukora n'abantu bafunze isura. Mbwa bafunze isura bafungiye ubwiza bw'Imana indani sawa. Mbwa bafunze isura mu mutima no mu mubiri, Imana ishobora gukora n'abo bantu. Imana ikora n'abantu baryohewe, abantu bameze neza, abantu bafite amahoro mu mutima. Amen. Ufise umuntu menga urafunganye indani, ni ushobora gukorana n'Imana. Rero twebwe dukuze tuhagwa kugwa muri yo piège. Ukumva ati kameme sinokwirekura ngo ntambe. Kameme ivyo bintu sinokoma amashi no umuntu yonyumva mu cyumba ndiko ndikomana amashi vraiment. Ndi mu docteur, umuntu akanyumva ndiko ndakoma amashi mu cyumba jenyene. Rega wewe wifuza ko bagutahura, muga ibintu batagutahura ko ni vyinshi. No kuba warake Yesu ntibagutahura, warize ugakira Yesu. Ega ntibagutahura n'ubundi. Oya ibaze nk'ubu wicaye ngaha amasaha 2 wumviriza ijambo ry'Imana. N'ubu ntibagutahura, nibi wagize ntibagutahura. Uvise Bibiliya, uvuga ngo iki ni igitabo cy'Imana. Umuntu yiza aca kubaza ngo iki Imana yavyandikiye he? Ntagutahura. Rero ukaba udashaka batagutahura, uri kuririmba ukoma amashi waracerewe bamba n'ubundi munsi ntibagutahuye. Nigiye waza ngaha ntibagutahuye. Rero yacho wishira ahantu ngo bagutahure. Tamba igisirimba wenyene mu cyumba. Duza amaboko wenyene mu cyumba. Himbaza Imana wenyene mu cyumba. Ati pastor umugore wanje atabitahura naho. Nta kibazo. Umugore wazo bitahura mu nyuma. Turamusengera. Mbwa uhimbaza Imana. Ndasenga Imana deliver abantu batinya abakozi. Azi ni munasenga mu bwongo shwa kubera umukozi yumva ariko arakora utuntu ngaha. Reka rero nabyo tiginda tinya ku buryo numvise n'umuntu nurutinyiki. Mana urekore deliverance y'abakozi. Abantu batinya abakozi babo. Utinya abantu gatinya abakozi. Abantu bose batinyiriwe. Ugatinya umubanyi nakurira inzu. Himbaza nta kibazo. Tazira Imana nta kibazo. Bimarimo iminota 30, bimarimo iminota 40, bimarimo isaha. Bizogwa nibona twize iki cyonyene mbwa bishwa kugwakise mu bwiza bukomeye cyane. Musumi Imana ibwira Gideon ati Gideon nako Yehoshafati mbwa ati Yehoshafati ati strategy ngomba ko dukoresha muri no mwanya si ya indi twakoresha mbere si bigwanisho ati ngomba ushira baririmbye imbere uzane ibicurarangisho mugende murahimbaza. Jewe yomba Yehoshafati nari kugwa mu ntege nke. Amwebwe murenyeretse kumenga mwari guhagarara. Wo uri umugabisha w'abasirikare. Imana ikakubwira ngo shira baririmbye imbere. Warigeze muri gitari cyica umuntu. Warigeze una piano amaso ya piano yica umuntu. Wogiye kugwana n'abantu bafite imiheto, bafite ibigwanisho, nawe inanga muriko muratamba, muririmba. Cyane ari kugwa mu ntege nke vraiment. Imana itangene ngirira ubuntu. Cyane ari kuzigwamo. Bati Imana ya vraiment abaririmbye. Badufashe iki? Nagira kundungikira Gabriel akatuja imbere hama dukakora nako. None uri kurambira ko mugomba koroha. Uri kurambira ati ugomba kugwana n'abasirikare bari ngaho. Hama we undi muntu acavyorosha akakubwira ngo shira baririmbye imbere. Cyera kubwira ati Imana badusigura ifenomene ngiruza kuyigira. Muri ivyo nyene vyabaye access kuri presence y'Imana. Urazi ikintu cyabaye Imana yaciza ibacanishamwe bose barica. Kubera iki? Presence y'Imana. Guhimbaza uzi ico vyovamwo Mana yanje we. Mana uri Mana. Mana uri Mana. Mana ho wankuye. Mana ivyo wankoreye. Mana uri Mana. Mana uri Mana. Nubona ivyo guhimbaza n'umuntu murabimenya. Hallelujah. Mana uri Mana. Mana uri Mana. Mana ho wankuye. Mana ivyo wankoreye. Murakoze. Imwemu zose zireponda kuri worship. Ibi rero yabane kunda vyigisha abantu bakora ibintu by'ubupfumu n'uburozi bari kunyumva 100%. Imwemu zose zireponda kuri worship. Warabonye umurozi
bajya abantu bapfumura muri karume. Yo baca bazana ibintu zana yake yanuze ngaha. Oya zana kimwe. Mutuzu twabo wumva baguma bagira wumva bagira ibintu barazi ibyo bagira imwe muzireponda worship. Umuntu ayimbaza cyane abamarayika benshi bajyana nawe. Umuntu ayimbaza rwose imwe mu y'Imana igumana nawe kuko imwe zireponda worship. Muranyumva neza? Ibaze ko umunsi umwe Paulo na Sila bari mu ibohero baboshwe, hama batangura guhimbaza umumarayika araza acagagura ishene zabo zose. Ubushobozi bw'Imana buri manifesta, bararugururirwa ngaho baragenda. Kubera iki? Kubera worship. Amen. Aro nshuti yanjye ukaba ukeneye kugendana ikirere cyiza na presence y'Imana ibandanya iri continuer. Nyumviriza, worship ntuyishire kure yawe. Rero nyumviriza, ntiwirimite ngo sindi umuririmbyi ngo sinigeze nza muri korale ntako tasizoba. Navuga ati Mana Yesu nta kibazo ntako tasizoba. Nga we gusa himbaza Imana. Rero nayo umuntu aririmba ukamengararize. Yesu w'ijuru turaguhimbaza. Ntacyo ivyo Imana irabiryohererewe. Ivyo bikoreshe bizogwa access ku bwiza bw'Imana. Urabona dukizwa tuvuye kure, hari abantu banyoye agatabi kenshi, inzoga nyinshi, urumva imihogo yaragatanye, umbwira ati aririmba. Nta kibazo, Imana ivyo irabinezerewe. Niri muri quotation mwijuru ifise abamarayika beza bayihimbaza, ata muntu numwe bonganya kuyihimbaza. None kubera iki keneye amashimwe yiwacu, ikeneye ko twebwe twinjira mu bwiza